Yeah. Okay. Bakunze ba Mr. Julius 257 iyo muherereye mbabarire ndahantu nyene hameze neza, hari agashugwe, hari udushugwe nyene tumeze neza nk'utwo mu Burundi. Mu Burundi nkuko mutubona, murabona view imeze neza cane. Zongira nkuko mwibona akazuba kariko kararengera, murahabona udushugwe twiza. Hariho umukobwa numvise ngaho akavideo ndibaza mwakumvise, yariko avuga ati ngo abahungu ngo ntikirongora, ngo mu Burundi kurongora mumva ari Kirundi caranjanye kubera imyaka myinshi mu mahanga tuvuga icongereza gusa, muze murambabarira Ikirundi sikirenga. Nyamukobwa yavuze yuko ngo abahungu ntitukirongora. Mugoye muje mu myigaragambyo, muje muri manifestation, hazogira ho umuhungu azohora arongora afise imyaka 40, kuko nibo batiyubara kugira tubarongore. Ko mu yimisi barazi yuko ubuzima bwazimvye. Umuhungu kugira arongore mu Burundi mu yimisi bisaba yuko aba afise inzu, n'imiburiburi afise inzu imeze neza, hama afise n'akazi akora kugira akwege umukobwa w'abandi. Kandi rero uyo mukobwa azoba akweze ntazoshika muri abarabuko nyene. Kandi rero ikindi naco, ariko rero muze murambara Ikirundi sikirenga, hari ibintu nzana cankagurira ariko muraza kuvyumva neza, muraza kuntahura. Hariho abakobwa batiteguriye ingo zabo. Erega harya no kurongorwa kugira uzoba umugore urabikorera vraiment, si ibintu nyene upfa uvuga ati ngo ndarongowe. Kuko umuhungu niwe afise ububasha bwo kurondera ati uyu mukobwa arakwiriye urugo. None yasanga wewe uri umukobwa wariyononye, ufise ngira ngo sinzi ahantu haca amatrake ibiki n'ibiki, za nkwano baca ngo hama ukeneye kurongorwa ku mbafu. N'ukuntu usanga turiko turagira turaruha ino mu mahanga turondera amahera, turondera ubuzima. Washaka ngo ntitukirongora. Noneho mu yimisi ngenda babarira abahungu bose bahereye mu bihugu vyo hanze baza kurondera amahera, birondera gusa amahera yo kwirira ubuzima gusa, nta bindi vraiment. Asha nta bindi, mutubabarire. Asha twebereye mu mahanga kwirondera ubuzima, nta mwanya dufise wo kurongora. Mbere n'umuntu yarafise nyene umugambi nk'uwo kurongora, kenshi usanga yironke nk'agapatane nk'aho ka pasiporo kugira yigire hanze mu bihugu vyo hanze. Bana diregite aca yigira, ntaraba ngo yari yimirije kurongora ngo ibiki n'ibiki. None gasha bizoca bigenda gute? Ni hatari. Yego abahungu rero mu Burundi baheze bigira mu bihugu vyo hanze kupagasa, kwirondera ubuzima bwabo, kurongora naho ushaka muzosanga mu Burundi hasigaye abakobwa gusa. Abarira mugoye muje mu myigaragambyo, niwe mwabikoze. Yego nuko Asha nuko murabone yondi ahamvuye gupagasa, mvuye kurondera ubuzima, mvuye kurondera aho ndoca n'amahera, ndabe yuko mu gihugu ndonwike n'idolari n'imwe. Urayibona yondi ni mw'ishamba, no mu misozi hariya. Okay. Murabe hano abantu ndiko nkamera bantangarira ati none wowe uri ku kamera iki nibiki nge ndabereke hariya. Hama abasama barasama
ngo twaranse kurongora, twese twahereye mu bihugu byo hanze, tworongora gute? Uwo mukobwa waza kukwa inkwani miliyoni 2, umuriyoni usanga baratobaguye barahejeje, vyogenda gute? Kumbafu murabe yondi, murabe esha, murabe abirira ubuzima ngaha, abirira ubuzima. Manu wari imbere yanje ariko arondera ubuzima. Yes, vino panje yake. Okay. So nuko rero ibintu bimeze, murabona je mvuye kurondera ubuzima ngaha, ndiko ndabireka voyage nyene ndimwo, abantu mureko murankurikirana. This one is so big. Yeah, okay. Rero ibisigaye ni ivyo, mubandanye mudukurikirana abantu. Ibisigaye abantu turi kumwe mu buzi bwa minsi yose. Darushe nkuko mubibona. Iyi ni vlog. Uyu muntu naho ahantu aba ehenga kakazu kabamwe, bana ko ari hatari, ajya nahagiye ngo kiyo mana yanje turapfuye, arazi ko ari hatari.